Imana ishimwe. Haleluya. Ndabasabe turamukanye dutaritse ibiganza. Amen. Turabakiriye mwese muri bino bihe bidasanzwe. Imana iriko idihesha icubahiro, iriko irakora ibidasanzwe mu buzima bwacu na cane cane iriko iraduha gutahura ivyo benshi batigeze bamenya yaba mu gihe cacu canke mu gihe catwitangiye imbere. Daniel umunsi umwe ariko arasenga abwira Imana ngo urashobora kumenyesha ayo mabanga yo muri ivyo bihe vy'iherezo. Imana amubwira ngo Daniel, naho uri umukundwa bagira ubuntu imbere yanje. Imana amubwira ngo zinga umuzingo w'igitabo, hamuce wongera kimatanishe ishashara, ngo kuko ibiri muri vyo itawe kumenya abiki gihe, ngo ariko abo mu gihe c'iherezo bazoba bafise ubwenge bwo gutahura ivyo wewe uyu mwanya utariko uragira ko access. Turashimana kuri dispensation umunsi turimo, aho Imana yaduhaye kumenya ivyo ba Daniel batashoboye kumenya, aho Imana yaduhaye kumenya ivyo ba Eliya ba Elisa batabashije kumenya, kuko turi mu gihe ca nyuma, aho murazi ibihe vya nyuma nyene ni ibihe vya nyuma. Satani ariko arakora ku muvuduko mugabo, kandi n'Imana iriko irahagutse ishengero kugira ngo naryo rikore ku muvuduko. Haleluya. Iki ni gihe hari confrontation idasanzwe hagati y'ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana, aho kubera kutamenya ibyo Satani yononye mu buzima bw'abantu, Imana ibihishuriye ishengero mu gihe nk'iki biciye muri muhemu wayo. Imana igiye gukoresha ishengero nka institution idasanzwe, iri agree kandi iri qualifié imbere y'Imana kugira ngo yinjire itere ubwami bwa Satani, igarukane ivyo abantu banyazwe. Haleluya. Rero ushima Imana ko uriho mu gihe nk'iki, kandi wagira ubuntu bwo kutamenya, nuvuga bwo kumenya ivyo benshi batashoboye kumenya. Ndi nganuse mu Imana ariko aranyugura amaso, ni nawo umutima nibaza ngiye gukoramo cane. Turiko turegereza kurangiza uyu munsi, nivyo ndigisha nejo, mugabo jeudi na vendredi tuzoba rero twambaye ibigwanishwa vyacu biteguye neza, inkoho zacu, amabombe yacu, vyose vyacu, kuko jeudi na vendredi ni urugamba. Haleluya. Ni urugamba. Rero uyu mutima ngiye kuvugiramwo, nufise mu Imana ariko arambwira mu itongo rya Edeni, Satani amaze gukoresha icaha Adamu na Eva, nivyo bakoze ku kintu nuvuga Imana yari yabujije, barya kucamwa. Iratwereka ingene Adamu yatakaje ubushobozi Imana yari yamuhaye. Satani yumva aratsinze Imana, arigambye ku Mana. Satani yumva umengo agize ishema bivanye ico yaje gukoresha umwana w'umuntu. Mugabo usomye Itanguriro 3:15 turabona conversation Imana yagize hamwe na Satani. Satani ico gihe yari yambaye umubiri w'inzoka, kuko umubiri nico conyene gipermeta icari mu kimwe mu kugira access ngaha muri nosi. Naco gituma umwana w'umuntu yaba ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana, ivyo bintu bibiri bimugwaniramwo, kuko umwana w'umuntu wenyene ashoboye mu vyumvirize neza kubwica Imana yamugize nico yamuhaye, ashobora gukora yaba ngaha muri nosi iboneka, kandi agiriranira nuvuga n'ubusabane n'ubucuti mw'isi itaboneka. Imana nubwo ari Imana ishoboye byose kugira ngo ishobore gukora ngaha minosi, irakeneye umubiri. Nico gituma Yesu yaje, nico gituma Yesu afashe umubiri mu nda ya Maria, kugira ngo Imana ishobore kuza ngaha minosi ngo ikore, irakeneye autorisation. Muri mwe twarabiye hamwe twarabonye ngene ibicaniro nivyo byotoriza Imana, niyo system yotoriza Imana kuza gukora ngaha mw'isi. Imana ishimwe cyane. Yaba abapfumu, yaba abarozi, yaba abakora ama incantation n'ibindi, ntaco babasha gukora badakoreye ku gicaniro. Cyo kimwe n'Imana igihe cyose ikeneye gukora ikintu ibwirizwa gukoresha
igicaniro. Nico gituma nababwiye Yesu kugira ngo ashobore gushungura isi vyabaye ngombwa ko Imana imusakrifya ku gicaniro citwa umusaraba. Imana ibatanze ikimazi kirengeye ivyo Satani yoshobora gutanga. Nico gituma uyu munsi gicaniro gikomeye cyambere dufise nk'abana b'Imana n'umusaraba wa Kristo Yesu igorogota. Numva amen ya muri kino kibanza. Ku murongo wa 15 cyangwa 3 Imana abwira Satani namubwira ngo kuri uyu mugore nyene Imana amubwira ngo ndagusezerana isezerano uruvyaro rwiwe ruzokumena umutwe. Kuri uyu mugore nyene uruvyaro rwiwe ruzokumena umutwe ariko nawe uzomukomeretsa agatsintsiri. Satani yumva arangaje Imana iri kiravuga ingene Imana uruvyaro rw'uwo mugore ruzoshobora kunesha Satani, kuko icyo Satani yari yakoze yari yashoboye gukorompa icyo twita amaraso canke nature y'umuntu. Niko ngo uvyabo n'umuntu wese yatereza kuza afisa kamere ka Adamu. Ora kamere ka Adamu kari kacica kamere kica. Bisigura ko ata muntu yoshobora gukomoka kuri Adamu yobasha gusubiriza mu ndumane ico Imana yariko irabwira Satani ko izomusubiriza mu ndumane. Ariko yibagira ko Imana ifise ubwenge burenze ubwiwiwe. Iri kiravuga ngo uyu mugore ntiyari kivuga Mariya, iri kivuga ngo uyu mugore Imana ari kivuga ishengero. Numva amen ya muri kyo kibanza. Haleluya. Imana kiramubwira ngo igihe kizoza aho nkoresheje ishengero nzokumena umutwe. Ibi nivyo bihe turimo. Hamwe no kumenya ibanga ry'ibicaniro uragiye kumena umutwe wa Satani mu muryango wawe. Uragiye kumena umutwe wa Satani kuvyerekeye akora hejuru ubuzima bw'iwawe. Aha niho tugeze. Numva amen y'abana b'Imana. Nico gituma turagiye kurabira hamwe niki gisoboza igicaniro cawe gupima hejuru ibicaniro byose Satani agerageza gukoresha hejuru ubuzima bw'iwawe. Abo twari kumwe ngaha ku munsi w'ejo nabwiye icambere ko turi muri pratique. Icambere dukora mu kubaka igicaniro n'amasengesho. Nta mwana w'Imana azoshobora kunesha, azoshobora kuba ubuzima bunesha atafise ubuzima bw'amasengesho, atariko impwemu y'amasengesho kuri we. Usomye Zekariya 12 ku murongo w'10 haravuga ngo nzosuka ku nzu ya Dawidi impwemu y'ubuntu n'iy'amasengesho n'iyo gusenga. Igihe cyose dukeneye kurwana intambara nziza z'ukwizera biradusaba ko tuba turiho tubayeho ubuzima bw'amasengesho, turiko impwemu y'amasengesho. Nico gituma dusomye Hoseya 12 ku murongo wa 4 batubwira ingene Yakobo yagwanye n'Imana n'abantu aranesha ahindurirwa izina yitwa Isirayeli. Uburyo yagwanye n'Imana vuga gute ntiyagwanye n'Imana mu buryo bw'umubiri. Ukugwana n'Imana za buryo Imana tubwira ukunigana umareka mu itangiro batubwira Yakobo yarasenze. Yakobo yubatse igicaniro. Nabwiye ku gicaniro ntitwasengera gusa. Ku gicaniro niho dutakamba. Mu gicaniro niho turirira. Ku gicaniro niho tuvuriza dusenga dukobeze. Sikintu dukora ngo tugende n'ahantu dutebera n'ahantu tumara umwanya turiko turazozera Imana amazozwa yacu n'ahantu twesplika Imana. Igituma ubuzima bwacu bwirizwa guhinduka. Igituma ingingo kanaka twazifashe kuko nimba umviriza conscience yawe ubwenge bwa budatahura ibiriko biraba biragoye kuzoshobora kubona uri kuranesha intambara zose ejo ubuzima bw'iwawe. Eliya bwiye Ahabu ngo ndakurahiye ugwakoraho nta mvura nta n'ikime kizokongera gutonda ngaha kuri nosi. Yaraheze guhagarika ugukora kw'Imana, guhagarika imvura nta musi n'umwe Satani yigeze mu motero wayo. Imvura ni Imana yarekuye. Isomo itanguro 2 ku murongo wa 4 birivuga ngo nuko nta gace ko ku misozi kari bwabase gukura kuko Imana itari bwarekuriye imvura ku isi. Ivyo Imana yari yaremye byose vyarabaye vuga gute ntivyashobora kuba opérationnel cyangwa fonctionnel, vyagume bistagne ahantu kure ko hari habuze imvura. Eliya gufata ingingo yo guhagarika imvura yabwizwa kubaka igicaniro kugira ngo abwire Imana asezerane n'Imana yongera akora amasezerano n'Imana kugira ngo ingingo yafashe ishobore gushigwa mu ngiro. Ndasubira mu isoro babwiye
ni ku gicaniro amasezerano yacu avukira, kandi ku gicaniro amasezerano yacu akomerera. Igicaniro gituma haba isezerano, kandi igicaniro nicyo giha ubushobozi isezerano kuba no gushika hejuru ubuzima bw'iwawe. Nowa avuye mu bwato, ijambo ry'Imana tuvuga ngo yubakira uwari igicaniro, maze ku kanya Imana irasezerana iravuga ngo guhera uyu munsi sizokongera kwicisha isi umwuzure n'ibibako byose. Ako kanya Imana irirahira, haca haza umunywa w'amazi. Iryo sezerano ryaje kuko Nowa yubatse igicaniro. Igihe cyose habaye igicaniro, isezerano ry'Imana riramanuka aho hantu, kandi ku gicaniro n'iryo sezerano ry'Imana rikomerera. Nizere ko turi kumwe gushika ngaha, turi kumwe gushika ngaha. Imana ishimwe cyane. Rero igicaniro tucubakisha ubwa mbere na mbere amasengesho atari yose, amasengesho arimo gusigurira Imana, amasengesho arimo connaissance y'ijambo ry'Imana. Kuko ni wasenga utazi icyo uri kurasengera cyangwa utametriza neza icyo uri kuragwana naco, biragoye ngene uzobona itsinze hejuru ubuzima bw'iwawe ku ntambara zimwe zimwe. Kuko hari intambara kugira ngo tuzigwane bidusaba ko tugira ihishurirwa. Imana ibaruka kuza gufata Yeriko. Murabe kino kintu, Imana yababwiye ngo nimugende mubomore urugi rwa Yeriko, hama mwinjire ndabagabo imaboko yanyu. Imana yabahaye strategy, irabwira nimba mukere kunesha Yeriko, genda muhazunguruka ibeta ngabo indwi. Igituma Imana yababwira ngo bazunguruke nuko ubushobozi bwa Yeriko ntibwari buri ku ngabo zari ziri ndani. Ubushobozi bwa Yeriko zari inzitiro zubakishijwe amabuye, ari navyo bicaniro vyarinda bikazama ababa muri ico gisagara ca Yeriko. Gushika ngaha turi kumwe. Nicyo gituma kuvuga gusa mu izina rya Yesu no kwisonzesha hari igihe bitaba ibintu bihagije, ukeneye ihishurirwa rya mpwemu w'Imana. Namanibuka umukozi w'Imana David ndaruhuse. Edmusi nibuka kari umwana wa kabiri, yari umugore we yakanavyara, yaraswe gupfa ari Nairobi. Ako kanya Imana ibwira ndaruhuse, iramubwira ngo genda, yari umwana wa kabiri. Imana amubwira ngo kuko umugore yarapfuye, abaganga bose bahebuye. Imana ibwira ndaruhuse ngo genda aha naha naha, uce agakoni agashami k'igiti kanaka, hama uce ugenda. Imana yamubwiye ngo umusengeri, yamubwiye ngo uce ugenda ukamukozeko, yaba umwana na nyina bose baraza kurokoka, bose baraza kumera neza. Ntiyasenze, ariko yagize ihishurirwa ry'isasabwa gukora kugira ngo icyo gicaniro cyarwo kirarekrama umugore n'umwana umukozi w'Imana Edmo kivuye ashobore gutabagwa. Hari intambara tugwana tutavuze, hakaba n'izindi ntambara tugwana turiko turavuga. Hari intambara tugwana dukoresheje ibimazi, n'izindi ntambara tugwana kuko kumbure dufashanye ama strategy yandi. Intambara si zimwe, cyo kimwe nabo tugwana bose si bamwe. Yesu abwiye abigishwa be ngo idayimoni benisi, bisigura ngo n'umuce w'izindi dayimoni mwe mutamenyereye. Muzi dayimoni zigena kuko bavuze ngo mu izina rya Yesu, mugari izindi dayimoni navuga ngo mu izina rya Yesu zifise resistance, zifise ibindi bintu bizikomeza. Kubw'ivyo birasaba ko mwaka igicaniro mu gusenga no mu kwisonzesha, hama mukagira ukwizera, aho no mushobora kutriyomfa kuri izo mpemu mbi. Gushika ngaha turi kumwe, gushika ngaha turi kumwe. Haleluya. Birivuga ngo dusenge uburyo bwose bwo kugira iki, bwo gusenga. Ntihari uburyo bumwe gusa bwo gusenga. Hari intambara tunesha kuko twatazira Imana, hari intambara tunesha kuko twasenze, hari intambara tunesha kuko twicecekeye tugashinga inaye gusa. Numva ameni yanyu muri kiro kibanza. Duba nk'Imana ari karabajana mu vyerekana ubuzima bwanyu, abagendagenda abereka uko ibintu bimeze. Uyu munsi icyo ngiye kuvuga ni iki kintu gikomeza igicaniro cya kabiri, aho twaravuze ejo bijyana no gusenga. Uyu munsi turagiye kongera listen, muganga kivuga byo gusenga. Gusenga, iyo umuntu yatahuye ugusenga kuba igicaniro, haragera ahantu icyo gicaniro cy'amasengesho kiri aho hantu gisigara gikora n'igihe umuntu adahari. Umunsi ndabimenya twabikoze kuri eglise, n'uyu munsi ndashabona ibitangaza bikoreka atari kuri ko twasengeye abantu. Haleluya. Umunsi umwe mwene data arambwira nanagiye kumwibarutse, nawe n'umudebora ariko kuronka umwana, yaramaze imyaka 4 cyangwa 5. Hama ngiye gusengera uwo mwana yari yavutse,
acarambwira ngo je ngo hari ibintu bintangaze mu minsi yose umuntu ntasengera kuri eglise mwarakunda kuhaza kuko naramubaye hafi kuva ntuye ikibazo ciwiwe twamenyaniye ngaha hanyuma nkora deliverance umugore wiwe yarafise igicaniro kimugwanya kugira ngo atavyara tumaze gusenga ico gena mvuye muri Zion natashe mu ijoro ciwabo mu Ngagara sengera umugore araba deliver nyuma yaho Imana yambwira ngo uwo muntu agiye kuronka umwana w'umuhungu izina ryiwe rizokwitwa Yohana gisigura ubuntu bw'Imana byagenze gutyo nyene amen hanyuma acarambwira ngo hari ikintu cyama kintangaza iminsi yose ngiye nje kuri eglise wanyu ntegezwa kurira gubundi jewe sindira nako ndamucokoza ntingira ama emotion yakwishe wari umaze imyaka nk'itararonka umwana utanguye kwiyebura ugacubona umwana byakugende gute ko ntari ndahari arambwira ngo jewe burya rero amusozi yanje burya ntayo ngira ati ndira ahantu hamwe iyo nje kuri eglise wanyu gusa niho nyene ndira iyo fenomene yaranyobeye je ndabitahura ndibuka umunsi umwe haje umudamu yaravuye mu ishengero rimwe nyene yumva Imana yarapfuye hari abantu bari mashengero bumva Imana yarapfuye itakibaho hama yari yihebuye atanakije no gusenga umugenzi baramutumira namutumiye kuza kwigisha kuri eglise aza muherekeje mugaza yacerewe acinja mu muryango yumva ikintu kimufasha atangura kurira aba protocol bamuprotocol yari ndashika mu kibanza ari kararira ngo acabwira Imana ngo Mana ngo bwamundi ni wapfuye ngaha ndakumvise urahari ivyo ni bikorwa by'ibicaniro Imana ishimo cyane igicaniro aho gihari aho kibe mvuge gute aho kiri ubuzima bw'Imana buratemba abantu barumva Imana atari mvuge gute atari ibintu biri kure ibintu vy'imigani bitito barumva Imana iri heyera undi mwene data yumva ariko navuga ubutumwa sindi kintu cyamufasha aradukararira ako kanya cava muri eglise ndamubaza we wavuye muri eglise kuberika arambwira ati je ibintu byambaye ko mishengeri wawe je waravuze hama ndaturika ndarira ati muzima bwa sina bwigenshikirwa n'ikintu nk'isho ati nivira ko hari ahantu hari ikintu kidasanzwe cyo cyatumye mva muri ya shengero giwawe Imana shimo cyane kubera ko twarubatse igicaniro cya presence y'Imana aho umuntu wese aje abwirizwa kumva ukugira neza kw'Imana ubwiza bw'Imana aho hantu ico gituma Yakobo ageze handi Aburahamu sekuru yari yarubatse igicaniro ako kanyijuru ryarugurutse hari ahantu ugera atari nuko bagusengeye ico nico nkenenga muri Debora mu izina rya Yesu haleluya igihe twubaka ivyo bicaniro nyigisho bijanye n'ivyo namanibuka hari ibihe vy'ikanguro twabayeho aho uyu munsi abantu bacihana nkuko bikwiriye uyu munsi umuntu nimba asengera muri Vivante ntaje kwihana kwa pasitero kuri Vivante atandondera kugira aze kumbarira kugira ngo hari yasengera azosubireyo n'ivyabona n'umukozi Imana mbwa atari waho kugira ngo agume agaragara neza kuri bari y'abakozi Imana bahariye uyu munsi yomba je umuntu akije nkoma nusengera ngo naji wangu kubera ko ukuri eglise gusino bivuga ndabivuze boca bampagarika cyangwa ntisubirayo mu izina rya Yesu iyo ni escroquerie iyo ni corruption no umuvyeyi wabwiza kumenya ivyi wawe kuko je nisizokwamana ntunyitize kuko wabonye nivyo fisa amavuta ndiko nakorera Imana uza kumbara ibintu wanyegeje abandi nimba dukeneye kwihana uko twihana mu buryo buri sincere mena umutima wawe imbere y'umukozi w'Imana amenye ingena gusenga n'ingena gufasha kumbure we ashobora kuba afite n'andi madetaye jewe nafise kuri wewe bizotuma agusengera bishoboza ubuzima bw'iwawe kugwana intambara uneza zewe no gushoboje kuko hari ivyo jewe ntazi ubuzima bwawe ko sino umuvyeyi wawe siko muriko muranyumva uyu munsi birakorwa cyane abana nabakiriye haleluya haleluya muriko muranyumva nimba ari kwihana ni wihane neza kandi ubwire umukozi mbabwire nimba Imana yaguhamagariye ahantu irazi Igituma muriko muranyumva irazi Igituma ico gena kandi babwira abana bakobwa twako turabwira ubutumwa n'abandi bantu bihana ivyaha uyu munsi bitakivugwa mu ishengero kandi bakayivugira ku mugaragaro suko twabwira ngo nuze wature imbere y'abantu ariko ubushobozi bw'Imana bwaramanuka mwe mu Imana gatwikira aho hantu umuntu akumva kwihana babivugira hejuru twarakoroye amada twarasambanye ibintu sinzi kandi no warabinezwe kuja kuvyumviza kuko buri muntu wese abareka agenderwa mu buryo bwiwiwe uko niko batabawe ahari igicaniro ubwiza bw'Imana buri aho hantu kandi abantu biza guhura n'Imana bagasubizaho imigenderanire kuko umviriza igicaniro kugira ngo kibe
bisa ku buzima bw'iwawe birashaka ko kiba gifite connection nziza n'Imana. Ushobora kuza gucanira uri umuntu adatunganye, uri umuntu w'amanyanga, Imana ntituyescroka. Birwa mu ntihagire uwibesha, Imana yacu ntigira iki, nticokogwa. Gushika ngaha turi kumwe. Rero ivyo gusenga niki ndakeneye ko aho bwira unabwiye unije muri pratique ko jeudi na vendredi nababwiye turiko turasengera abantu. Amen. Muze muturondera amavuta ya Elayo. Hama basenze muri ngaha murumvise akazi dufise. Amen. Ibitenge bizobe biri ngaha, indobo zizobe ziri ngaha. N'amazi hafi. Chemugira ubwoba. Rero nabaje kwereka inama nagutumiye ntuza gusenga ngo reka shabarambari. Ngo nze kudaho imbere y'abajya bakristo bawe ngo sigara ndikimaramare. Nimba ubifise nta mpamvu yuko biguma muri bo, bifoko bisohoka kuko bisomererwa neza. Hama naho babaye nibisanzwe twese twari tuboshwe. Muriko muranyumva? Rero igicano cy'amasengesho n'ikintu gikomeye. Reka dusome passage imwe hama tugenda kamwe mu yumunsi amasambo na biza kutugendera neza. Imana shimo cyane. Niya banda yakijwe nkuko ndiko ndabibona. Tugende muri act ivyakozwe n'umwa igice c'10. Urasomera ku murongo wa mbere tugende dushike ku murongo 8. Aho nangiye kwintroduza icya kabiri tubwiza gutara kuvyerekeranye n'ibicaniro. Hari abantu bariko baragirirwa neza n'Imana. Hari abantu bariko baragirirwa neza n'Imana. Mbabwire tuzova ngaho muri no somene Imana yestaye inyankane hagati yawe na Satani. Haleluya. Aho ugiye kuva ngo hari abantu bagiye kuduga ruguri wabo. Hari amaskandara agiye kuba, I'm telling you. Imana shimwe cyane muzokumva abantu mu miryango yanyu bagize amaksida kuko umviriza ndaze kwivuga mu mwanya. Abantu rimwe na rimwe usanga ari abantu mumbabarire singomba kubateranya imiryango ngavyongeye navyo reka ndanabikore. Turi kumwe? Nabwiye ko igicano ca mbere kitugwanye ku buzima bwacu ni igicano ca hehe cyo mu muryango wacu. Okay. Umuntu wa mbere ashobora kukuroga akagufatisha neza mu buryo buri bwihuse no mu muryango wawe. Kuko mu muryango wawe hariho ikintu cy'amaraso muhuriyeko. Gushika ngaha turi kumwe. Rero naba kiro kintu. Abantu benshi muzosanga imiryango yacu ija kuririra. Abo tuja kuririra mu miryango yacu. Abo tuja babandurumba bavuga ari kijana. Burya suko benshi aruka barabashinga ntahe. La plupart n'abantu bafise ibintu. Iyo umukobwa agiye kugira mariage, inyuma yo kubwira mama wiwe cyangwa atana imubwira, amanza kubanza kurokariza umuntu muri famille ahagaze neza. Je umviriza natiwe ibanga dukumena amabanga yose ya Satani ayonzi. Kuko turakereka ubwoko bw'Imana bwidegevya. Murambabarira ndabivuga bihore. Siko bimeze. Imbere yuko umuntu yumva kugorobaze rutegura aja kuraba wa mu oncle, aja kuraba wa mu tante, hariho umuntu mu muryango abamerewe neza paraporo y'abandi. Nimba munyumvirize neza shiremo equilibre. Nimba ari umuntu adakijijwe uragenda bukebuke. Kuko abo kugira bagere harya hantu ntibazokubwira ivyo bakoze, ntibazokubwira alliance bagize, ntibazokubwira amapacte bagize. Wowe ubona bikiriri, ubona bamukumutanga, ubona ba ikigobe, ubona abahantu hameze neza bamukirinda ba seize whatever you want. Ariko nuzi ikinyegeje muri we. Kimwe Satani uyu munsi akora umviriza, iyo umuntu aguhaye ikintu ciwiwe uyo muntu afise pa ku biro by'iwawe. Muvyemera mutavyemera niko kuri guhari. Muriko muranyumva? Umuntu aguhaye ikintu ciwe arafise pa kuri wewe. Arafise umugabane kuri wewe. Iyumvire hamwe wawe ikintu n'umuntu asanga afitanye amabanga na Satani. Mbega ivyiwe ntibizoza kurondera ivy'iwawe. Ndazi famille nagire deliverance. Iyo famille n'umugabo arafise abagore babiri. Hamavyara abana kuri abagore babiri. Baba mu Kirundo. Famille y'umugore wa mbere muvyumvirize neza. Uwo mugore kugira ngo agire ikibazo gikomeye ku mugabo we ndetse no kuri abo bandi
urabona iyo abagore babaye babiratangwa gusharikana siko bimeze. Yagiye aza ku bapfumu akora alliance nabo, akora amapakti. Ayo mapakti yakoreye abana biwe kugira ngo we bige batera imbere bashike kure. Babandi bo kuri wa mugore wundi abari bo bazoza kubasaba. Gushika uyu munsi ndiko ndavugana namwe cyabaye igikorwa gikomeye kuko nta numwe kuri uwo mugore wundi yasubira gutera imbere naho yiga naho yagirika yariga agezwa aciye ubwenge cyane. Babwire ibintu byose nitubiheshwa n'ubwenge bwacu n'ubwiza bwacu. Hari abagore beza byananiye kubaka ingo n'abandi babuze abagabo kandi ari beza. Bayibiri akazuru karabesha. Ubwiza bw'umugore buri mu kubaha Imana kwiwe. Muri ko muranyumva bagakora bikanga mugabo babandi bawa wundi mugore akanu kose akoze kara prospera. Turiko turasenga n'Imana misuriye ko uyo mugore muto ya sacrifice abana ku mugore mukuru. Narababwiye Satani akora ama transaction. Sasa nta migisha yiwagira araza kayiba naka kugira ayihe uyu mugabo nawe iyo abimuhaye. Iyo abantu bagiye kumusaba ubutunzi, kumererwa neza, icubahiro n'ibindi, ntababwira ivyo wazoza aratora muryango wiwe. So bazobatsi gusa kugira ibi bigire hari ikiguzi kameme hariho igiciro genda umwe iki kintu cyane iki mugabo yatwaye ikintu Satani ntagarukiriza ngaho aguma ari kararondera ico atwara, aguma ari karatwara ibintu. Ushika ngaho turi kumwe raba rero kino kintu abantu bose mubona bamerewe neza suko bagize umugisha ku Mana. Hari ibinyegeje none kubereka ubusenga uraciye ubwenge ugakora byose nta nakimwe udakora mugabo bitagenda nkuko ivya biriko biragenda. Listen to me. Ibanga ntihagaze ku bantu bafise eloquence. Ibanga ntihagaze ku bantu baciye ubwenge biza ahantu heza. Ibanga rihagaze ku bimazi batanga. Cyatuma bamwe rimwe rimwe birababaje. Abana Imana bo bonyene atari abantu bazi kugumya ibanga, ariko abasatani bo barazi kugumya amabanga. Kuko sinzi nayo babwiye sinzi kare kubera ko batinya Satani natwe batubona ko Imana ari nziza ndaza hari bitokora tukaje dufata minenegwe ivy'Imana. Cyatuma uyu munsi tuba ba victime. Muri ko munanyumva rero pay attention nabajya abantu mu miryango yacu bose barahari na jewe mu wanje barahari, ariko namenye kiro kintu uwo nzokwiringira numwe gusa sumuntu ni Imana. Kuko ndazi nimba notumbera umuntu afise ivyiwe nawe bazinanye mu na Satani ndiko ndikwegera mu rugo rwanje mu vyanje no mu banje. Uriko munanyumva hari n'abantu bomego yo ngujya vrema ngo gukorera urubanza ufa kumubwira gusa kukeneye ka gukorera urubanza ngo aza kubaza ngo ukeneye byose bitwara ngahe ngo agacaguha. None kubereka guha ukaguma Kenya nawe akaguma duka ntawe ubiza ashobora kuba yasacrifice wewe. Babwire uko bikogwa muri buno buryo namaze navuga les vérités sont parallèles. Ijambo ry'Imana yatubwira umugore w'umunyashune mu kazi. Uyo mugore yamari karabona ingendo za Elisa. Umunsi umwe azishunemo aramwakira ngo guhera isho gihe Elisa yama aja kuri uyo mugore. Tuvugana ukuri nk'abantu bazi ijambo ry'Imana kandi basoma ijambo ry'Imana. Elisa ntiyagiyeyo kubera ko ari Imana imubwiye ngo uzoza urajayo. Read carefully your Bible. Ijambo ry'Imana ngo igihe yagenda uwo mugore amwakira neza amuzimana neza. Ico kintu yakoze cyatumye Elisa yamajayo. Elisa yari gicaniro kandi kwa majayo vyubatse igicaniro kuri uyu mugore. Raba kino kintu uyu mugore ngo acabwira umugabo wiwe aramubwira ngo
uyu muntu amaze kubona ko ari umuntu w'Imana yera. Amaso y'umugore kuko igicaniro cyageze mu rugo rwiwe, amaso ye yarugurutse, amenya amarealite anyegeje muri Elisa. Avuga uyu muntu ni umuntu w'Imana yera. Rero kubw'ivyo akonvenga umugabo wiwe, ntibikwiriye ko yokwamaza araza agenda. Enda tumwubakire akumba hejuru, tumushireho igitanda n'akameza n'itara, maze igihe cyose azoba aje ntazosubire kugenda, azoca arara ngaha. Elisa ngira yari amajoro ngahe, ako kanya atanguye kwagirizwa. Arabwira Gehazi, uyu muntu abone ingene yatwakiriye, uyu muntu ingene yatugiriye neza. Nta numwe ikintu umuntu ariko aratanga ikintu, ico kintu kirafitanye isano n'ikintu kimwemo. Ndazi ko anakaro kuri Yesu ntwaro nk'umwanya. Aramubwira uyu muntu yatwakiriye gute, gene mumuhamagarire. Kamwe muri tubiza kubireka gutya. Higeze ababwira ikibazo afise. Elisa ubwiwe ni wamenye ikibazo afise. Igicaniro umviriza nababwiye, igicaniro gikora ibikorwa amasengesho yacu yogwe, suko catureka gusenga. Mugabo akakanya turabona Elisa abura amahoro. Arabwira Gehazi uyu muntu tuza kwica tumukoreye. Bamuhamagaye Gehazi aramubwira aterega uyu mugore nta mwana agira. Iyi misi tumaze ngaha nta mwana ndiga numva arira. Ati umugore ntavyara. Ako kanya amutumako. Ntiyarinze aramubwira ngo urakeneye umwana, kuko ikimaze igicaniro yamaze kubaka n'ikimaze yaramaze gushirako vyaramuvugiye ku Mana. Ico Elisa yakoze yaradekaraye, yamubwiye ngo aho umwaka uzobugeze nkaha uzobufise umwana gumuhungu. Uwo mugore aramubwira ati reka kumpenda wa muntu w'Imana, ivyo ntivyoshoboka. Mugabo Elisa yavuze, yavugishijwe n'iki? Yavugishijwe n'igicaniro n'ikimazi cacagiye kuri ico gicaniro. Imana shimwe cyane. Ibyakozwe n'intumwa 10. Ibyakozwe n'intumwa 10 uhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Kayisariya hari umuntu yitwa Korneliyo, umugabisha w'abasodijana wo mu ngabo zitwa abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Yagira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone mu marayika w'Imana yinjiye iwe, hari nk'isaha 9 z'umunsi. Tugeze ngaho gatowe turaza kubandanya. Mwumvise batubwiye ngo i Kayisariya hariho umuntu yitwa Korneliyo, umugabisha w'ingabo zingahe 100 mu ngabo zitwa abanyetariya. Bavuze abanyetariya ni mucyo mwibaza ngo nibindi bintu zari ingabo zo muri Itali. Muriko muravyumva, mwibaza ngo nibindi bintu birebire nizo muri Itali. Hari ikintu batubwiye caranga uyu muntu yitwa Korneliyo. Dabo icambere, uyu Korneliyo ni umunyamahanga, ntari mu bwoko bw'Imana. Mugabo sinzi ingene yari yahishuriwe iri banga ry'igicaniro. Ijambo ry'Imana cubwiye ngo yari umuntu yubaha Imana. Bavuze kubaha Imana no kubaha amategeko yayo, ibyo yashinze, amarwa yayo, amaprincipe yayo. Ibi ndiko navuga vy'igicaniro. Iyo ubikoze isogaragaza kubaha Imana. Yubaha Imana, icyo ni cyambere. Akayitinyana nabo muzu yiwe bose. Ivyo tugiye gukora muri no misi, naho turondera aba ariye mu miryango yacu. Turi kumwe. Uzorabe iyo umuntu ariko araprospera mu buryo abo mu muryango batagomba, baramugira inama y'ukungene bamusubiza hasi. Kuko igihe cyose Bibiliya iri clair. Bibiri ivuga ngo babiri bagira iki? Barasusurutsanya. Kandi umwe wo munesha, mugabo babiri bo kunanira. Hano biri kiravuga ubushobozi buri mu bufatane, mu bumwe. Siko muri ko muranyumva. Wewe nyene uhagije. Ico gicuba hamwe n'icyo ugiye gukora, Imana igomba kuguha abandi mufatanya urugamba. Muri ko
ngo umugozi ugizwe n'ibiziriko bitatu ntiworoha gucika. Birasigura iki? Iyo abantu bagiye hamwe bahuje umutima n'inama bagakora ikintu nk'uko ari umuntu umwe, n'Imana ubwayo ivuga ngo aho babitse nke batatu bazo bakoraniye mu izina ryane, icyo cyose bazo bako barasaba bahuje umutima n'inama zogikora. Siko muriko muranyumva? Korneliyo ivyo kubaha Imana yabigarukije kuri we, yavyinjira mu muryango wiwe. Nicyo gituma zobabwira koma twubaka ibicaniro no mu ngo zacu, apana wowe gusa, no muri familia babigomba batabigomba. N'umukozi aje umuhamagara tubizi imbere kuja kuryama ingo tubanze dusenge, kuko nababwiye harabaza bafisana mamisho yandi. Hari abakozi baza ashitse mu nzu yawe ikiretse muhemu kigaca kiba perturbe, connection kabura kwera umuntu yahaje. Kumbe na office ibindi bicaniro bindi, rero uwo ari we wese yoza mu nzu yawe. Nicyo gituma gusa ngo nukugira umutima mwiza. Hari ikintu biri tubwiye ngo yayubaha akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Nimba mu nzu yawe bose batarayubaha uracafise igikogwa. Si ibyo gusa, inyuma y'icyo gikogwa mbatubwiye ngo yari umuntu yubaketse na mu nzu yiwe bose yagira abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana ubudasiba. Ibintu bibiri. Ikintu cubaka igicaniro cubakwa n'amasengesho 2, igicaniro cubakwa n'ikimazi. Bavuze ikimazi nagomba mvuga cyane ikimazi, reka revwe mu buryo n'umuntu wari wese ashaka kubitahura. Bavuze ikimazi ni ikintu utanga kiri atashe na wewe. Bavuze ngo yagira abantu ubuntu bwinshi, si uko yagenda ngo ndakugirira ubuntu. Oya, bavuze ubuntu hano bari kuvuga yafasha abantu benshi, yashigikira abantu benshi. Siko muriko muranyumva? Kuko nabarya nakubwiye mu miryango yacu byitwa ngo bariko baradufasha, nabo bariko barubaka ibicaniro mu bundi buryo bwabo. Kuko ikintu cy'ikimazi yo gifatanye n'ikintu cyo gusenga, icyo kintu cubaka igicaniro. Nicyo cyatumye raba kintu ngo abona yereka umumarayika. Ntiyasabye Imana ngo imwereke umumarayika, mugabo gusenga no gusira ibimazi ku gicaniro vyuguriye ijuru, abamarayika baramanuka kumukorera. Abona umumarayika, Imana simo cyane, maze mubwira message ikomeye. Umviza kino kintu, hari abantu bazi mu bicaniro ngo nibyo mu isezerano rya kera. No mu isezerano rishasha ibicaniro birahari. Umviza umumarayika mubwiye ngo abona yerekwa imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hamwe isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Korneliyo, nawe aramukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati nikiga mwami? Aramwisura ati gusenga kwawe nukugira iki ubuntu bwawe. Mu yandi majambo, inyuma yo gusenga n'ibimazi waherekereje uko gusenga n'ibyo watanze, inyuma yo gusenga vyaduze biba icibutso imbere y'Imana, vyaduze vyubaka igicaniro imbere y'Imana. Imana ibikunda kiraba handi misozi guma irikira bona igicaniro cawe. Uriko muranyumva? Nibiki vyamubakira iki gicaniro? Gusenga no kugira ubuntu. Gusenga no kugira ubuntu. Ngaruke kwira babwiye. Ugukobera kw'abantu ntigupfa gushika gutyo nyene. Hari ico umuntu aba yakoze. Abakomera muri nosi suko baruta abandi. Umusiguzi avuze ngo hari ibintu nabonye hano muri nosi musi y'izuba vyangoye itahura, ngo impa y'amaguru sizo zisiga abandi. Ngo nabonye, mwumvirize neza, abaganwa bagendera hasi, abashumba nabo bagendera ku mafarasi y'abaganwa. Ico kintu macumva bisigura ngo hari abantu bivanye n'ivyo bakoze, ubundi barabashumba mugabo bazogenda ku mafarasi y'abaganwa, kuko abaganwa batigeze bamenya ibanga ry'igicaniro bagaca bagendera hasi. Narababwiye igicaniro gica urubanza. Igicaniro umviriza gishira ku ngoma bamwe, abandi kikabakura ku ngoma.
kugira nababwiye kugira urya muntu aba ari muri irya position nuko hari undi yabwiza ko batahabaye igicaniro cimika intebe vuze gutyo ko mu mico tunavuga uriko muranyumva suko munyumvirize neza suko urya muntu agutwara ari we yateza kugutwara birashoboka ko hajya ari yasacrifice uwundi muntu kugira ngo ahabe sivyo biba hari umuhungu umugenzi twasengana tugikizwa hama Imana yamuhaye ingabire gukina umupira twese twaramwubaha kuko yari afise ingabire yo gukina ariko arakina umuntu wese aravuga ati urya mu vraiment afise ingabire mugabo agiye gukina muri aya maekipe kugira ngo nawe aboneke kandi yifuza kugera kure ahageze asanga hari abandi batabizi mugabo we barareka kumukinisha bo bakabakinisha umunsi umwe arabimire banga aramubwira ati Igituma naka kina muri ya poste yiwawe nuko imisi yose imbere yuko mukina match we aragenda akarara ku kaburi hari nimba urayinjira mwana hari imva usanga zarabomaguritse akayiraramwe we ageze mu kibuga umantrenere wiwe ntabone tanaziwe akabona ari umuntu adashoboye orashoboye umunsi umwe arinjira mu kibuga sinigere byari byagenze ashitseyo acabona ibirenge vyiwe biraba inyuma yumva umubiri w'uru kuravyimba aravuza induru abwira abantu kandi abantu ntavyo babona arabwira nabi ibirenge byanje biriko biraraba biriko biraba he ati biriko biraba inyuma ati umubiri mu maso ubona mese gute tumeze neza nawe yumva ariko aravyimba ako kanya aravuga ati je ni mundeke kunkinisha arasoka avuye yaciye amera neza Iyama ekipa kina hari wambwiye mu miseze ati mu Burundi ukeneye gutera imbere muri football ifo kubanza nawe kuja kuroga kujya abandi baroga utemeye kuroga rega niko bimeze intaye turazifise muze mubaza bakinye iyi mipira mu buryo buri professionnel muze mubabaza rero ni keshi bicaniro nibimazi uba mukuru agakomera biravana ikimaza bayatanze gatoya ndabasarishe gatoya ndakurikira abana Imana ba victime abari mu isezerano ba victime iyo babaye inyoha yaya mahiyarite kuko mbabwira ikintu kimwe ibanga ry'abantu amahiyarite n'amaverite y'ubuzima bw'abantu byose binyegeje mu kintu cyitwa igicaniro turi kumwe muri buka Sawuli yaparanganye ku Mana mugagaca agenda gusaba umupfumu kugira ngo amuzurire umuzimu wande wa Samuel kugira ngo amubaze Samuel cyari gicaniro Haleluya tugende mu bami ba kabiri cy'abantu ngo mandabasarisha muraza kuva ngamufise haje agashavu gatagatifu kubate bwabundi ngo baradukunda kumba ahubwo nyabuna bariko baduhohosha babwira sama kado ayari yose yo kwakira mwibaze kari kubera iki Elisa atakiriye kado Namani yarazanye wibaze ko atarazikeneye mwakwereka atazakiriye bakoze Imana muri ngamuri ko muranyumviriza sama kado ayari yose gufa kwakira harayo wakira ukaba ureshanjije ibintu hakaba ari ubuntu bukuvuye kubugiye kuwundi cyo kibe nuko ari ahantu ubonye ubuntu ifa kuja kwiconnecta aho hantu musi umwe nabaye en contact n'umukozi w'Imana yubashwe cyane ngaha muri nosi hanura aba president n'amashinga amateka zihanuza hanyuma harabara aho hantu ama profesi ivyo yambwiye n'ibintu Imana yari yambwiye n'ibintu ufise nk'amasezerano mugabo ndazi ko kubigira ntibihagije nimba uwo muntu afise ubwo buntu I have to connect heza kwiconnecta kuri we ico gihe hari umuntu heruka kumpezagiza $200 niko nari mfise imbere n'inyuma tanagenda muhira ico gihe hari samedi aje kumyo professeur ansengera Imana irambwira nizera ko uzicuje ubwiza gukora nimba ukeneye ijya grace iri kuri we kikubako ako kanya fatwa dufaranga saba ijambo imbere y'iryo shengero ndabwira ntimunyemerere
nabonye amavuta ari hejuru y'amavuta mfise, nabonye umuntu ari ku buntu jewe nkeneye, nabonye umuntu ari kagendera mu bintu jewe ndiko ndasengera. Rero kubw'ivyo mpamagara umukozi w'Imana imbere y'ishengero ndamubibamwe. Kuva uwo munsi acarakogwako, aca ntumira hanze ja kwigishayo. Ngiye campura n'undi muntu ari connecte n'umukozi w'Imana amaze kuramura abakozi b'Imana mu isi yose barenga imiliyoni 4. Gushika uyu munsi arambuza amahoro, akambwira turakeneye inyigisho zawe, dukeneye kuzishira kuri televiziyo yacu muri Etats-Unis, dukeneye amavuta internationale. Haleluya, ariko arankurikirana. Imana ishimwe cyane. Nkumva ingene ariko arambwira ingene bo bambona hariya iyo mukozi w'Imana atacafa le 21 janvier noba ndi invité serukiye aka karere ka East Africa. Ndi umukozi w'Imana je ngiye guserukira abakozi b'Imana bo muri no region muri San Diego. Mugabo umukozi w'Imana aciye apfa, urumva nyene sindikata n'igishano cyo basarankoreye ko ntavyo nzi. Uriko uravyumva? Haleluya. Ibindi ko nababwira birakora. Ariko gushika uyu munsi ndazi neza ko araho navuye naho nagiye. Bivanye uko nabonye umuntu ari gicaniro, hanyuma ndamenya ingene sacrifice. N'umugore ndamubwiye ntega yambwiye ati ya mafaranga ari ati reka kuko abazi yari ageze ku gicaniro, arambwira none wayatanze yose kandi tuyakeneye. Ndamubwira mugabo urumva nubwo tuyakeneye hari ibindi nkeneye biruta ayo mafaranga. Urabona birababaje nyene abandi bazira ibanga ryo gutanga ikimazi kandi mu buryo umviriza uri spontane, ariko wewe umanza gukora integrale n'ama primitive n'ama fonction ama equation ngira urumva ukaderiva ugasubira ari interezi wawe. Kuko na Imana ikubwira denema ndabise umukristo uyo mu mama yari afise imiliyoni je kwa nimba atari 3 nimba atari 7 sinavyibuka neza. Haba Imana amubwira ngo mafi twara amafaranga ku rushengero bayubakisha mu izina rya Yesu. Ijwi rivuye ku gicaniro rimurungitse ahantu arabati oya Simana ini amuhemu y'inyatsi reka gukemera amuhemu w'Imana akeneye ubuzima bwabo bohoka. Ebabwira imisi yose Imana igusaba ikintu izi kuri atashe naco, ikintu Imana izi kata kibazo ufise ntizoza kukubwira ngo gitange. Siriko muriko muranyumva? Uko nikisi imhemu ikora, isi imhemu ireklama ikintu gikundana n'umuntu, gifatanye n'umuntu. Siriko muriko muranyumva? Hari abantu gutanga impuzu ivyo barabirenganya. Mugabo mubwiye ngo atange nk'akaroro biju. Ibi aya mashenete bambara abati reka ashobora kubera bose gutanga shenete. Mugabo mubwiye ati hereni avuga ati reka ati nge manzi nje gusenga numvisha Imana imbariye. Turi kumwe namanje kunabwira abo ndongoye ibi umviriza ni kuneza yacu. Uyo mu mama Imana mubwira jana amafaranga arakemeye iryojwe. Umunsi ukurikira umukozi nimbagira acurisha ufunguruzo rw'ico cumba ciwiwe yaciye ayamutwara yose, amutwarana amabiju yiwe yose byose amunibaza ko byari bifite valeur ya 7 millions. Ataraza kwihana ambwira ngo iyo numvira Imana kuko natakaje n'ibintu n'ibitutsi by'umugabo byagiye batwivye n'ibintu batari kutwiba kubera kugarariza ijwi ry'Imana. Ubambarira ati mwema apfa kuvuga ati yo ataraheza mba nirutse gukora ishambari no mu minsi imbere mwema namubwiye ngo aje kugaburira abantu. Uvuga ati reka nta mwanya mfise mpeje kugaburira abo bantu. Ati ugutwi kwimuhongo kumva kugize iki kokejwe. Imana irinde kukosa uko gutwi kugira ngo uzurumva byoroshe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Genda mu bami ba kabiri igice cya 3 usomere ku murongo wa 26 na 27 just imirongo ya nyuma kugira ngo just dukoreshe umwanya neza. Abami ba kabiri 3:26 na 27. Maze umwami w'Imowabu abonye kurugamba rumusugereje
ajana ingabo amajana ndwi bitwaje inkota kugira ngo babatwariranye babone gushikira umwami w'abanyedomu, ariko ntibabishobora. Bibananiye ahitana umwana wiwe w'imfura, yomusubiriye ku ngoma, amutanga kw'ikimazi cyo koswa, amwosereza hejuru ku ruzitiro. Abisirayeli baca baramuzinukwa rwose, bituma bamureka, barahindukira basubira mu gihugu cyabo. Amen. Hari abantu bumvise ijambo ry'Imana rivuze? Hari abantu bavyumvise? Reka ndabahe igicapo. Hano umwami Ahabu, umwami w'Abisirayeli akiriho, uyu mwami bariko batubwira w'abanyamowabu, inge gatonda basomera izina ryiwiwe, amazina y'Abisirayeli ameze ukuntu. Amen. Yitwa Mesha. Uyu mwami Mesha w'abanyamowabu yari afise ubutunzi bwinshi, akagira n'intama nyinshi. Yama misi yose ashira ubwoya bw'intama 100 umwami Ahabu. Hanyuma Ahabu amaze gupfa, uyu twavuze gute Mesha atangura kugarariza umwami yarasubiriye Ahabu. Maze gihe umwami w'Abisirayeli yasubiriye Ahabu, atafata ingingo atuma ku mwami w'Ubuyuda n'umwami w'Abanyedomu, arababwira ngo nimuze uyu muntu akinyoboka. Yaruse atkuyoboka igihe Ahabu yarahari, mugabo ubu yatugararize, tugira tumukoreko ibitero. Baca baritorokanya baragenda, mugabo bageze ahantu, bashika ahantu vuga gute mu mbombani, barabura iyo baza niyo bava, barabura amazi, ingabo ziranyotegwa. Maze ako kanya umwami w'Abayuda Yehoshafati aca arabaza ati mbega ngaha nta muvugishwa n'Imana hari? Basamubwira ati Elisa arimo gusubira Eliya arahari ngaha, nugende acuma uwo mwami. Izina ryiwe ni sorry gatoya, nshaka kubabwira izina ry'uwo mwami. Apana Yehoramu, apana Jeroboam, Yehoramu. Ico ni Gifaransa we ofisi. Yehoramu. Uyu Yehoramu agiye kwa Elisa, Elisa aramubwira ati wewe ntacyo ushaka kugukorera. Ati mugabo nibutse kameme kuri kumwe na Yehoshafati, ntacyo ni mugende, Imana aza kugabura izo ngabo z'abanyamowabu mu maboko yanyu. Ati mubwira strategy ingene basatura ikiyaga, haba bakazobona amazi. Barabikora, bagiye gutera uyu mwami Mesha. Aragera ahantu arabona kariko aratsindwa. Inyuma yabona y'amazi baciyemo imivo ahindutse amaraso. Baravuga ati barasubiranyemo, mugabo baza gusanga sivyo. Ako kanya abonye urugamba, niyo maze amudere gusoma ngo abonye urugamba, siriko masoma kuri 26. Maze umwami w'Imowabu abonye ko urugamba rumusugereje, azana ingabo amajana 7 zifise inkota, arondera ingene atsinzira kugira ngo asikire umwami w'Abasiriya. Muriko munanyumva? Donc ahunge. Mugabo nawe nyine abikoze, ijambo ry'Imana tubwira ngo kugira ngo bamutwarize babone gushika umwami w'Abanyedomu n'umwami w'Abasiriya, ariko ntibabishobora. Ntibagira iki? Ntibabishobora. Umviriza decision yaciye afata, abonye rumuzuriyeko, abonye igitero cy'Abisirayeli, Abayuda hamwe n'Abanyedomu kimusugereje, arimbira ati ikintu gishobora kuropusa iki gitero ni kimazi. Ingene yagize Guhishurirwa ntavyozi, mugabo yarabizi neza ko bivanye n'uburemere bw'ikimazi ku gicaniro, igicaniro kikugwanira. Siriko muriko muranyumva? Atafata ngo umwana we w'umuhungu ni nawe yari kumusubirira ku ngoma, kandi yarakuze. Ataramufata amutanga kw'ikimazi cyo koswa, atabikora hehe? Ku ruzitiro. Ngo Abisirayeli babibonye, hano batubwiye ngo Abisirayeli ngo baca barazinukwa, nkuko mengo ibintu akoze. Mugabo wewe icyo nakoze kwari kugira ngo ashobore kuropusa icyo gitero. Ni gitero cy'Abisirayeli, Abayuda hamwe n'abaki n'Abanyedomu, ingabo z'uburyo butatu ku muntu umwe, ariko ikimazi kimwe cy'umwana wiwe cyarabasubije inyuma. Nimba
ikimazi kimwe cy'uyu mwami mesha cyasubije inyuma ingabo z'Imana. Tuzita ingabo z'Imana inyuma. Gute wewe umwana w'Imana niwamenye ingene ubwiza gutanga ikibazo cyawe ku gicaniro, gute Imana itazokuneshereza, gute Imana itazogusumbuza, gute Imana itazogutotara, gute Imana itazokugwanira. Baca barazinukwa, baca basubira inyuma mu gihugu cyabo. Baba Europuse niki nico uyu mwami akoze. Ivy'ibigwanishwa yarafise bitamushoboreye, ivy'ingabo yarafise bitamushoboreye, yabishobojwe niki nikimaze ashize ku gicaniro. Mwuguruka amaso mumenye ibanga ry'ibicaniro n'ibimazi dushirako. Haleluya. Kurabye intambara z'Imana tuzigwanira hehe? Ku bicaniro. Ukuri ko yashoboye gukira baca basubira inyuma kubera ko amenye ikimaze abiza kugira iki gutanga. Ngoma ndangize. Jeudi na vendredi turiko turasenga, tuzobasengera n'icyo mugabo genda urondera ikimaze cyawe tuzoshikana kuri iki gicaniro. Najewe ndimo kuko ari ubuntu buri ngaha nkeneye. Amen. Muriko muranyumva? Genda. Apana ibi by'amashikanwa sivyo ndiko ndavuga. Ibi turabikora kandi tuzobana tubikora. Genda ushe muri envelope yawe. Gishwa kuba amafaranga kikaba ikintu. Mugabo ico mu Imana akurongora kuko ikimaze dushize ku gicaniro nico gihapwa ubushobozi bw'igicaniro ku buzima bwacu. We Imana gusaba umwana wawe ari kumva ko yasacrifice umwana wiwe. We Imana gusaba umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Just igusabye ikintu yagushoboje kuronka. Mugabo n'uyu munsi uguma wumirako. Birivuga ngo wigungira ko impeke yarakwiye kuzitanga yikwegera gukena. Sindiko muri ko muranyumva. Hama mbabwira ikintu kimwe, ibindi ko ndabivuga bamwe baratinya kubivuga niki mugabo ndazi ico bikora. Ndazi ico bikora. Umunsi umwe muri Bibiliya, umunsi umwe Eliya yarashonje, agenda hano ku mupfakazi, afise umwana umwe w'Izerufati. Aramubwira atumviriza, ndashaka ungaburire kuko kugira ngo igicaniro gikore kikeneye kimazi. Muriko muranyumva? Igicaniro kitagira ikimazi ni inyubako isanzwe, ni decor. Muriko muranyumva? Aramubwira ngo sigaje agafu. Jewe n'umwana wandi tugomba turiye dupfa. Je narinzi ko umuntu w'Imana yuzuye urukundo n'impuhwe acavuga ati yo nuko bimeze. Mugabo yabaye rugura kigonge ko yarakeneye ko umugore atabago. Allo. Hari ibintu tabiza gushamo amasantima. Aca mubwira ngo gafate ugacumbe. Apana tugasangire. Abahanze muri ko muranyumva? Apana tugasangire. Ucukama ngiriki ndakarye kandi sinagusigariza. Uyu mugore abikoze kuva uwo munsi birivuga ngo agasaho kibone kongeye gusubira kuburamwo agafu. Sino muri ko muranyumva? Haleluya. Jewe iyo mwaka uheze abana bandi batangira ibimazi. Umugore wanje ndamutangira ikimazi. Babishoboye kavyikora n'amahoro. Mugabo kuko ndazi yuko kugira ngo umwana wanje abriya amazogira ubuzima bwiza nibahagaze ku bwenge gusa bwi wafise. Hari abatagira ngaha. Uyu munsi ari bo batuganza, ari bo badutegeka, ari bo batujye dukora, ari bo badufatira amategeko, hama natwe tukavuga ati ndiyo Bwana. Agakora kuri raporo yiwawe, agakora ku bwenge bw'iwawe. Mugabo kubera ko yamenye ingera atanga ikimazi, hanyuma ikibanza ciwawe akijamwo. Ugaca wuzura fisirasi umuntu ukamuvyimbye kugera hariya wawufunze shinyo akarenganyo gahari. Ekunuko hano muri no si ni kesyo y'ibicaniro.
Anshima cyane. Haleluya. Ariko nabwiye n'abakozi b'Imana. Amashengero prospera samashengero gusa barimo abantu basenga cyane kandi bahagaze mu kuri. Eka hari abanyamanyanga. Pastor arazi ko ari umusambanyi. Birazwi n'umuhabara wiwe arazwi. Mugabo abantu baguma buzura wowe ukagira frisas nugende bazoguma buzura arazi bimaze watanga. Naho usenga mu kuri no mu mpemu hakwinjira barasohoka. Imana shimo cyane. Ubu ngeze kuri valeur y'ikimazi dushira ku gicaniro. Kugeza ngaha turi kumwe. Kugeza ngaha turi kumwe. Kugeza ngaha turi kumwe. Imana baheze reka tugarukirize ngaha ejo tubikora nkuko nyene Imana ifashe umba rigiye mari kurasenga ntego zino message connect kambana nyinshi bikanka ko mvirira Imana. Cyo gituma mubona kenshi nzanye n'amasaha yagiye mugabo ndasenga Imana igizo bitesha jakiri kare kugira ngo nze hakiri kare. Hama ejo tuzokumva bizoba nk'inyigisho ya nyuma kuko kuwa kane no kuwa gatanu tuzoba turi ngaha. Nani yumviriye bajya bakozi Imana pastor dufise ngaha muri DEBORA mubabwire baze kuko tudufise akazi kenshi kuko tuzobomora ibicaniro hama twogere twubaka ibindi. Haleluya. Niho uzoba umbarira. Haleluya. Ingene ubuzima bwawe bwahindutse. Imana bahezagire mwe mu ijambo ry'Imana muhaguruke ku maguru yanyu dushima Imana. Ndazi katanu umwe muri kilo kibanza dakeneye ko ubuzima bwe bugirirwa neza ndetse n'ubwabiwe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo kumvira biruta gutanga ibimaze. Iyo wumviye birarenze cyane gutanga ibimaze. Uyu mwanya Imana ikatubwira uburyo twubaka ibicaniro mu buryo bwo gusenga duhozako, gusenga tudacobogora, kuba seriye mu bintu by'Imana, kutajyaga Imana, kuyubaha tukayubahisha nabo mu nzu zacu. Hama inyuma yaho tugashirika imazi ku gicaniro kugira ngo igihe cyose Imana nk'uko ari umuriro imanuye umuriro ubushobozi bwayo ukonsume ico kimazi, hama biheze bicike umubavu umota neza imbere y'Imana. Anavyo bituma igicaniro kigwanira kikuvugira kigusabira imanza zigukiza. Utaretse ibiganza vyawe dusenga Imana. Urakoze mwizigirwa mwami Imana yacu. Turagushimiye ubukuru bwawe, turagushimiye gukomera kwawe, turagushimiye ihishurirwa riri mu ijambo ryawe. Turagushimiye mpemu wawe atubasha gutahura no kumenya uburyo tugwana tunesha. Aho mwami Imana anjugura neza igihe cyose tubaho ubuzima wera wa Israeli, ubuzima buguhe cyubahiro muri vyose, ubuzima bukubahisha, ubuzima butuma abandi baduhindukira twebwe tubahindukirira, ubuzima butuma duhindura akanwa kawe, ubuzima butuma utugira ibicaniro ngaha muri nosi, aho imiryango yacu irindwi ikazigamwa igahabwa umugisha ku bwacu. Mwami Imana azugira neza, turambiwe n'ama eshek yagiye aba mu buzima bwacu. Ntitwari twamenye icyo mwami Imana byavako n'icyo Satani yarahagazeko. Ijambo ryarambwira ngo Satani agendagenda nk'intambwe arondera uwo yorotsa, ngo kandi ntiyapfa kugenda gutyo nyene agira icyo ahagazeko. Yahagaze ku bicaniro akombata ubuzima bwacu, agwanya ubuzima bwacu. Ariko ndagushima ko uyu mwanya abasabyi n'abasabikazi bawe mwami Imana bako baruguruka amaso, bariko baramenya ukuri mwami Imana kuvyerekana intambara mu buryo bw'imuhemu n'ingene biza guhagarara ngo bagaragara igihe cyose arabanesha atarabaneshwa. Aho Satani ajya kuza guconyeregwa munsi y'ibirenge vyawe, ndasengera abana bawe batahuze hamwe na muhemu wawe,
basoboze mu izina rya Yesu Kristo, bamenye bahishurirwe, bamenye icyacumye bama misi yose bariko baragira marche place bazunguruka hahandi nyere, icyacumye ingo zabo zitarama, icyacumye bacubaka ingo, icyacumye ataterambere rigaragara mu vyabo, icyacumye misi yose bama bariko bararira, bama bariko baridodomba, bama igihe cyose bananizwe. Mwami Imana, ugura amaso yawe maze umwanya bahaguruka igisirikare kigiye gusubiza Satani mu ndumane ibihwanye n'ivyo yadukoreye. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushima Mwami Imana ko ubuzima bwabo bugiye kuza kugirirwa neza, ko ubuzima bwabo bugiye gusumbuswa, ko ubuzima bwabo bugiye guprospera, ko ubuzima bwabo bugiye kwibukwa na, ko ubuzima bwabo bugiye kugirirwa ubuntu na, ko ubuzima bwabo bugiye kuza kugendererwa n'ijuru mu buryo budasanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusaba ko ivyabo n'ababo bigiye kuza Mwami Imana kugirirwa neza. Mu izina rya Yesu Kristo tusabe tugushima, isengero ryose mu amen. Yesu abahezagire.